kuko sinibaza ko Jean de Dieu Rukundo inyuma y'abatakaje finale bakina Rukinzo agatakaza finale Family Centre bagaca batakaza kandi finale bakina na Bumamuru bagatsinda ibitsindo y'impenezi 3-0 sinibaza ko ku munsi wejo azoza atakaze uru rukino. Reka twaramutse mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Nile Sport TV. Turi ku munsi wa gatanu igendekereza rya 2023 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Kuno munsi tuza kurabira hamwe urukino rwa nyuma rwa final mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu kigiye kubera mu ntara ya Gitega. N'urukino rwa nyuma rugiye guhuza imigwi ibiri isanzwe ariyo mu ntara ya Gitega, ndavuga Frambo du Centre izoba irikirambikana n'umugwi wa Musongati Football Club yo sanzwe ari imigwi yo mu ntara ya Gitega. Mbega ninde agiye gutwara igikombe icuno mwaka? Kwitege ko Frambo du Centre igiye kusezerera umugwi wa Musongati na Narige azo basanzwe arabakeba. Byose nivyo nabateguriye mu kiganiro cuno musi. Inyuma yo kumara imyaka igera kuri 13 ari umugwi wa Real de Madrid agiye gusohoka mu mugwi. Uwo mukinyi agiye gusohoka ninde? Mbega yamaze iki mu mugwi wa Real de Madrid? Yatwaye ibikombe bingana gute ari kumwe n'umugwi wa Real de Madrid? Inyuma yaho havugiwe inkuru nyinshi ibinyamakuru vyandika bitandukanye ko Lamine Yamal ashaka kongereza amasezerano ariko bamuhaye amafaranga atari make hagati y'imiliyoni 35 canke 40. Ibintu vya Lamine Yamal bisa n'ivyarangiye. Abakunzi ba FC Barcelona mureme mwicare mutuje. Ubusanzwe bamuhagarariye Jorge Mendes asa n'uwabirangije ku munsi wejo aho bari ko barabonana na Joan Laporte, aho ibintu vya Lamine Yamal bisa n'ivyarangiye. Inyuma yaho umugwi wa Manchester United uburi igikombe cha Europa League bagitwawe na Tottenham Hotspur, Ruben Amorim hari amajambo agiye kuba ashikiriza. Ayo majambo nayahe? Byose ni mu kiganiro cuno musi. Ya reka ducunguze umwanya umwete tutangurira ikiganiro cacu cuno musi. Ku munsi wejo mu ntara ya Gitega ku musozo wa gatandatu igihe cy'isaha 8:30 abanyagitega abari mu mucungararo yo mu ntara ya Gitega mube muritegura. N'urukino rwa nyuma final y'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Uru rukino n'urukino rugoye kandi cyane. Icambere Frambo du Centre ni umugwi mu ntara ya Gitega. Musongati ni umugwi mu ntara ya Gitega. Bose bakirire ku kibuga Ingoma. Ukagenda kuraba iyi migwi irinze shika mu rukino rwa nyuma rwa final ya Coupe du Président edition 2025. Ni imigwi yabiteguye, ni imigwi yabikoreye. Ugiye kuraba akarorero Musongati nivyo n'umugwi wa kera kuva za 2006 uhari. Nta bintu byinshi uratwara ariko urabye aho wagiye uraca ukaraba kugira bashike ku rukino rwa nyuma aho baciye. Nibuke ko basezereye umugwi wande muri demi final wa Vitaro Football Club. Vitaro Football Club nayo ni wa mugwi nga muri Primus League canke mu Burundi ufise izina. Usanzwe muzikayi nawo mu mugwi nuvuga ko watanguye kubaho ufise n'ibikombe vyinshi. Wasezerewe n'umugwi wa Musongati Football Club. Mu gihe Frambo du Centre nayo bagiye kwambikana mu kino rwa nyuma wasezereye imigwi kuvuga mino misi iri kwerekana ishusho nziza. Frambo du Centre mwibuke ko yasezereye umugwi wa Aigle Noir de Fighters. Yego nivyo ico gihe go bari urukino rumwe murazi ko aller retour zatanguye muri demi final kuko muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma bakina urukino rumwe urutsinzwe wacuta. Niko ko Frambo du Centre asezereye Aigle Noir biciye ku gitsindo kimwe conyene rudende. Kimwe rudende aho ne gitsindo cavugije batari bake umunyezamu Jamaro wa Aigle Noir
biza no kumuviramwo afatirwa ibihano bivuye kuri ico gitsindo catsinzwe na Flambeau du Centre. Flambeau du Centre kiragaruka icisezerera umugwi wande wa Bumamuru Football Club. Iyo yose n'imigwi ikomakomeye. Uno musi rero bagiye guhurira mu gikombe cyangwa se ku rukino rwa nyuma. Ukagenda kuraba ni derby. Basanze hora bakeba mu ntara ya Gitega. 2 bose barafise abafana bari muhira. 3 ni gikombe si championnat. Wawo ni ku gikongo ngo finale barayitsinda ntibayikina. Yego kugira utsinde bo wakinye ariko finale urashobora gukina neza ariko ntiyitabukana. Ukagenda kuraba mu nkino zibiri zahuje muri championnat. Urukino rumwe nyibuke ko bankanyije ubuse ku bundi. Urundi rukino aho ndavuga phase retour. Muri phase are naho Flambeau du Centre yari yatsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe ca Musongati Football Club. Kandi n'imikinyi n'imigwi ifitaniye ubukeba. Ukagenda kuraba kuri classement novuga championnat nubwo yarangiye n'imigwi yose hagaze neza. Mesa Flambeau du Centre yarangije iri mu kibanza ca gatanu. Mu gihe umugwi wa Musongati Football Club wo warangije iri mu kibanza ca kabiri. Urumva ko iyo migwi nta tandukaniro rihari. Ukagenda kuraba nka Musongati irafise abakinyi bariko bitsuramo neza. No muzi ufise nka Darcy. Ukaba ufise Tambri muri wa Ngongo. Ukaba ufise aba Abdul. Mon ami ni urukino tezuba bworoshe. Ariko Flambeau du Centre nayo isanzwe ikamenyerezwa na Jean de Dieu Rukundo Dodi. Ni mumenyereza amaze kwerekana ko afise abakinyi beza kandi nimbere ashoboye kuva imbere ya Bumamuru akava imbere ya Aigle Noir de Fighters umugwi watwaye igikombe kandi uconvince sumugwi mubi afise ba Diodone Mizamu bamusi surukino uzobona ko ari ugo gutuma umwana kuko ugiye kuraba uno munsi iyi migwi ko ari ibiri ni migwi ifise abakinyi beza kuko ufise nka Olivier Bayize umuzi yagiye araca ahantu hatandukanye ukaba ufise ntibahezwa Diodone bagakiza Aime ba Edson n'abakinyi beza cyane kandi bazoba bari iwabo imbere y'abafana imbere ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu iyumvira irya stade Ingoma abantu bazoba bahari na narya kwinjira ari kubuntu. Rero uru rukino ugiye kururaba ego nivyo finale nta umugwari wose uko bigenda kose aratahana igikombe ariko n'urukino gugaye haba hanze y'ikibuga haba ndani mu kibuga no kubamenyereza. Ubwo no munsi Jean de Dieu Rukundo afise novuga gashavu uko Jean de Dieu Rukundo wa Flambeau du Centre nta gikombe ca Coupe du Président atwara bitandukanye na Flambeau da Musongati yoyo isanzwe kwimenyerezwa na Omar Ntakagero yo yagitwaye mwiko ko Musongati yagitwaye 2020 isezerero mu gwa Rukinzo si je ne me trompe pas bari ko bakinya kuri stade igatwara batsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe ariko ico nzi cyo Musongati irafise Coupe du Président yatwaye 2020 mu gihe Flambeau du Centre yoyo ikunda kugarukira ku nkino za nyuma ku mafinale. Sinzi ko mwibuka nico Flambeau du Centre twiharura muri ya migwi yaje mu academy kuko mwibuke ko yaje muri yashusho ya Message de Ngozi ya Message de Rumonge za Rukuruko nubwo utazi yo ziherereye football ni integuro rugiye kuraba mwibuke ko mu mwaka weze 2024 umugwi wa Rukinzo niwo watwaye Coupe du Président usezereye inde isezereye Flambeau du Centre ya Jean de Dieu Rukundo benshi bazi kwizina rya Dodi kwitsino bibiri kuri kimwe hari hajye nyene bazokinira ku munsi weje mu ntara ya Gitega. Mukaba muzi ko 2023 umugwi wa Aigle Noir de Fighters no ari we watwaye igikombe usezereye Bumamuru ibitsindo bitatu kuri kimwe. Mu gihe 2020 nayo Bumamuru ari yatwaye Coupe du Président isezereye inde Flambeau du Centre. Bivuze ko mu imyaka itanu Flambeau du Centre iragera kurashoboka mu gikombe.
nivyo ntiratwara iki gikombe mugeme nyimbe maze gushika akarenga rimwe ku rukino rwanyu bagasezererwa, nibaza ko ku munsi w'ejo ndashobora kubona urukino nk'urukino nabonye rwa Tottenham na Manchester United, uko sinibaza ko Jean de Dieu Rukundo inyuma y'abatakaje finale bakina Rukinzo agatakaza finale Family Centre bagaca batakaza kandi finale bakina na Bumamuru bagatsinda ibitsindo y'impenezi 3-0, sinibaza ko ku munsi w'ejo azoza atakaze urukino. Kurundi ruhande na Omar Ntakagira mu gihe azi ko umugwi wa Musongati umaze gutwara iyi coupe du président ntawoshidikanya ko nawe ashobora kuza avatanyije umugwi aho nzoja hose kariyere yanje ndashaka kwishariza nze mvuge ko naciye umugwi wa nze mvuge ko naciye umugwi wa Musongati Football Club natwaye igikombe ca coupe du président kuko championnat yarasi ariko uravye bakinyi Flambeau Centre-Fils ukuraba bakinyi Musongati Fils ukarabaho bagiye baraca ukaraba ku championnat ayiheze bari rukino nya muntu yoza confirma à 100% ngo Flambeau Centre igiye gutora intsinzi cankwe nde Musongati igiye gutora intsinzi, ariko Musongati hamwe yoza yiteguye neza gusumbya Flambeau Centre arashobora gutwara iki gikombe. No kurundi ruhande Flambeau Centre turavyo yaciye hamwe yoza yiteguye neza nabo barashobora gutwara igikombe kuko finale nkuko nabivuze barayikina, ariko gukina ni kimwe no kuyitsinda ni ikindi. Reka tubirindirere ku munsi w'ejo, ariko urukino bantu b'Imana muwe murategura mugende hakiri kare. Stade izoba yuguruye guhera igihe cy'isaha 3 izoba yuguruye ko muraza ahantu haza kuza nyenicubahiro mukuru w'igihugu hari amasaha abari exige bugara. Depuis kwinjira ari kubuntu mfise ubwoba ko irya stade ishobora kuba nto, mfise ubwoba rero abanyagitega abo muco ngara y'igitega canke abakunda inkino na cyane Primus League cyane inkino zo mu Burundi nibaza ko ku munsi w'ejo nta gusiba ku muntu aragitega turabe ubushobora gutwara igikombe ca Coupe du Président.